Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutswa kuri runo rubuga rwitwa Ntamvura Idahita TV. Amagara meza n'iterambere kuri mwese nivyo tubipfurije. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro cacu Yaga Muganga. Ico tugomba tubashikirize ngaha nyene ku kazi hasanzwe ari kwibarabara urwamo n'ibiri ntibiburamwo, ariko mugabo turizera yuko ivyo vyose bitaza gusumbya inguvu ijwi turiko turakoresha, tukizera yuko muza kumva mukongera mugatahura ikiganiro cacu cuno musi. Mu kiganiro cacu Yaga Muganga cuno musi turafise ivyo twagomba kuvugana, ni kuvuga tugomba kuvugana ku bwoko butanu bw'imfungurwa umuntu ashobora gufungura hama mugabo kandi ntagire uruhagarara yibaza yuko ivyo bifungurwa afunguye bishobora kumwongerereza isukari nyinshi mu mubiri. Ni kuvuga mani majambo tugomba kuvuga ubwoko butanu bw'imfungurwa naho zirya imisi yose, naho zifungura imisi yose, naho zihereza imisi yose atangorane ataruhagarara. Izo mfungurwa naho zijya kuva ku wa mbere w'ukwezi kwa mbere gushika ku wa nyuma w'ukwezi kwa 12 umwaka wose udasiba na rimwe, nta ngaruka mbi nta ngorane, ntizongereza isukari mu mubiri. Ni kuvuga zifise pourcentage y'amaglycide ntoya cane ku buryo atangorane. Kandi murabizi yuko muri kino gihe turi mu bihe usanga ivyo umuntu afungura vyinshi biba birimwo isukari, ayo masoda, ayo makoka, ayo maji tunwa n'ibindi kumbure, ivyo turya, imikate, amabenye n'ibindi vyinshi usanga bashiramwo amasukari. Ugasanga rero iyo sukari ni isukari yo mu mahinguriro, ni isukari ifise vyinshi ishobora guhungabanya mu mubiri. Murabizi yuko iyo umuntu agize isukari nyinshi hariho n'ingwara yitwa ngo ni ingwara y'igisukari. None rero kubw'iyo mpamvu tugomba kubabwira imfungurwa, ubwoko butanu bw'imfungurwa uzifunguye atangorane, ntushobora kugira ikibazo na gitoya kijanye nuko wovuga ngo waciye ugira isukari nyinshi mu mubiri. Ibi bintu ni nkenerwa ku magara y'abantu kugira ngo umuntu ashishikare kugira amagara meza. Ni nkenerwa yuko nibi navyo abimenya, kubera iyo umuntu afunguye ibintu atazi ingaruka mbi canke ingaruka nziza bishobora kumugirira, ushobora gusanga swate agize ahurudutse, novuga ngo ugasanga akoze canke afunguye ivyo umubiri wiwe n'amagara meza bidashobora kugira kwakira. None rero nuko ikintu ca mbere muri bino bintu bitanu canke muri buno bwoko butanu bw'imfungurwa zifise isukari nke cane gose ku buryo zidashobora gutera ingorane y'ingwara y'igisukari, kumbure mu mubiri ngo umuntu have agira amagara make canke se have agira amagara mabi. Ni imbogaboga, imfungurwa zitwa imbogaboga. Nizera yuko mwese muriko murakurikirana kino kiganiro izi mfungurwa murazizi, muramaze kuzifungura, mama mwazifunguye, abare n'uno munsi mwabifunguye. Twagomba kubabwira yuko imbogaboga, no kuvuga imboga z'amababi, ni ubwoko bumwe mu bwoko butanu tuzamwe no kubabwira yuko ubwo bwoko butanu bw'izo mfungurwa ubufunguye bwata sukari nyinshi ushobora kugira mu mubiri, bidashobora kukongereza isukari ngo have ugwara ingwara y'igisukari canke se ngugire amagara mabi canke amagara make afatiye ku kubera yuko waba wari ibintu birimo isukari nyinshi. Imbogaboga nazo z'amababi nibaza ko abatari bake murazizi, harimwo irengarenga, harimwo imisoma, harimwo amakobi, harimwo n'izo nabonye zambya bita ngo ni derere. Ino sinzi ingene bazita derere, mugana n'umse ko nazo nyene ngo zihari. Hariho n'ibindi vyinshi, hari igitika, ndiba nkirakana yuko ndabona hari abantu barya igitika, no kuvuga amababi y'amateke bakayarya kurya nyene kwinuzeye kw'imbogaboga. Nimvira ko n'inderama nazo nyene umengo zoba ziri mu mugwi w'imbogaboga z'amababi, ariko inderama ntazo ndarya. Ariko mugabo ndibuka ko mu bihe by'intambara zavugwa, nizera ko nazo nyene zoba ari imbogaboga kumbure zo mw'ishamba z'amababi, naho nazo nyene ntazizi. Rero uwo mugwi w'izo mfungurwa z'amababi, imbogaboga z'amababi, uyo mugwi naho wobiga imisi yose kuva mu gatondo, bambaye kuva ku tariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere gushaka itariki ya nyuma y'ukwezi kwa 12, nta kibazo na gitoya zogutera kijanye n'isukari nyinshi. Nta isukari ntiyokwiyongera mu mubiri, nico ntombereye kuvuga. Hanyuma
umugwi ugira kabiri w'imfungurwa umuntu ashobora gufungura muri zino mfungurwa zitanu, muri buno bwoko butanu bw'imfungurwa, iyo uzifunguye naho worya imisi yose zidashobora gutera ingwara y'igisukari, zidafise isukari nyinshi zishobora kwongereza mu mubiri, ni imyungu. Imfungurwa navuga ngo imyungu nayo nyene ubu ntikigwiriye cane, ariko imyungu iracariho, hamwe n'ibishayoti canke ibiyoti navyo nyene ndavyibuka nkiri umwana, ruguru iyo abavyeyi bavuka ibiyoti canke ibishayoti vyari bihari, ariko mugabo ubu ntavyo nkunze kubona, ngira ngo biracahari ariko mugabo ntavyo nkunze kubona. Ibishayoti hamwe n'ibiyoti rero ni zimwe mu mfungurwa nazo nyene iziriye naho wozajya kuva ku wa mbere w'ukwezi kwa mbere gushika ku wa nyuma w'ukwezi kw'icumi na kabiri, zidashobora kongereza isukari nyinshi mu mubiri, usanga zifise isukari amagliside makeya cane, ku buryo usanga mbere ziri ngo hafi novuga ngo nka pourcentage ingana na 2 canke mbere munsi ya 2 kwijana, mu gihe ko muri zino usanga zifise amagliside menshi, usanga zifise nka pourcentage ya 6 novuga ngo kwijana. Rero imyungu, ibiyoti arivyo bishayoti hamwe n'ivyo bita amakonkombre, ikonkombure, ivyo bintu rero iyo umuntu abifunguye ivyo naho yohera ku wa mbere w'ukwezi kwa mbere gushika ku wa nyuma w'ukwezi kw'icumi na kabiri atabisiba na rimwe, nta ngaruka mbi zijanye no kuduza isukari mu mubiri izo mfungurwa zomutera. Uwo n'umugwi ugira kabiri tubonyemwo imyungu, ikonkombre hamwe n'ibiyoti. Hanyuma umugwi ugira gatatu w'imfungurwa nazo nyene iyo umuntu azifunguye naho zifungura imisi yose mu mwaka, kuko umwaka wakabaye imisi 365, ariko zitomutera ukongerekana kw'isukari mu mubiri, ni ivyo bita ngo ni celery rave, ariko mugabo nazo nyene ngira ngo ntibigwiriye cane gose ngaha mu buzima buto canke se bubayabaye hano iwacu, ariko mugabo ico naco ni kimwe mu vyo umuntu afunguye bitongereza isukari. Celery bita ngo ni celery rave nayo nyene nta sukari nyinshi yongereza mu mubiri. Hanyuma ubundi bwoko bw'imfungurwa muri buno bwoko butanu bw'imfungurwa, umuntu abufunguye canke abwihereje naho yobwihereza imisi yose kuri yose ntasibe, ata sukari yokwiyongera mu mubiri ngo bibe bimutera amagara make, ingwara y'igisukari n'ibindi, imitsi ikaziba n'ibindi kumbura izindi ngaruka mbi zose zituruka ku kwiyongera kw'isukari nyinshi mu maraso canke se mu mubiri. Ni imbogaboga zo mu bwoko bita ngo ni amashu. Amashu murazi ko atanovuga sinova ngo ni imbogaboga zimeze nk'aya imbogaboga z'amababi kumbure nk'aya yandi twadondaguye, amakubi, umusoma n'ibindi. Ishu murazi nyene ngene yubatse. Rero n'umugwi urimo ibijyo bita ngo amashu frere, amashu nati n'ibindi. Ubwoko bw'amashu hari amashu usanga ubwoko butandukanye bw'amashu, naho umuntu atagombye kubanza kuvuga ngo ishu yango imeze uku n'ishu imeze gutya n'ishu imeze gutya. Ubwoko rero bw'amashu, amashu frere, amashu nati n'ibindi. Uwo mugwi nawo numwe mu migwi 5 y'imboga canke se imfungurwa uyifunguye atakibazo itera cyo kongereza isukari nyinshi mu maraso canke se mu mubiri ngo bihave bigutera ingwara y'igisukari. Ubwoko bwa nyuma muri buno bwoko butanu bw'ibifungurwa umuntu ashobora gufungura muga ntibyongereza igisukari nyinshi mu mubiri, ni ubwoko bw'imfungurwa bita ngo ni ibizinu, les champignons. Ibizinu nibaza ko bizina mu bizi, n'ubwimegere buri mu mugwi w'intuzo w'ibizinu. Ibizinu hamwe rero n'ubwimegere, ivyo bintu nta sukari bifise byongereza mu mubiri ngo bihabe bigutera ikibazo wewe woba ubifunguye. Nubwo bwoko butanu rero kwa dutumbereye kuvuga bw'izo mfungurwa, ku buryo ubuvyihereje ivyo bifungurwa ata sukari nyinshi bishobora kwiyongera mu mubiri ngo bimutera ikibazo. Aho ni mu gihe tuzi yuko hari ibifungurwa vyinshi muri kino gihe, byaba ibinyobwa, byaba ibifungurwa byo mu mahinguriro, byo mu mamangazini, hirya no hino mu alimentation, usanga bifise ikibazo bitera mu magara yacu, mu buzima bwacu bwa misi yose, bikaba byo gutera ingwara izi canke ziriya. Ariko mugabo ibi bitanu tubonye, iyi migwi 5 nabo n'ubwoko butanu tubonye bw'izi mfungurwa, uvyihereje no kuvuga nta ngaruka mbi bifise, ntibishobora gutera ingaruka mbi, wibera amahoro, nta sukari, nta kibazo
ushobora kugira. Nuko rero hatugarukije kino kiganiro cacu murumva ko kitamaze n'umwanya muremure cane, ariko nta magwara ahogwa kandi kuvuga menshi siko kuyamara. Twaye dutumbereye kubabwira yuko ibi bintu bitanu ubifunguye uvyihereje mu buzima bwawe bwa misi yose bidashobora gutera ikibazo na gitoya kijanye n'iduga ry'isukari mu mubiri, mu gihe kandi iryo duga ry'isukari rishobora gutera ingwara nyinshi, harimwo ingwara y'igisukari n'izindi ngaruka mbi mu bijanye n'amagara yacu mu buzima bwacu bwa misi yose. Naha rero tugarukije kino kiganiro, mwebwe mwari bashasha kumbure mutahora mukurikirana bino biganiro vyacu, muba mukiravye ubwa mbere, hariho n'ibindi biganiro ngaha kuri runo rubuga vy'iyobokamana, umutsima w'ubugingo, igitondo gishasha n'ibindi biganiro kumbure utuntu n'utundi bijanye no kwiyungunganya, gutera imbere, intahe n'ibindi. Twiteze ko tuzobashikiriza mu misi izoza canke se mu bihe bizoza. Tubahamagarira rero kwiyabonesha, kwiyandikisha, gufyonda kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo, hanyuma uzohora uwa mbere mu gukurikirana ibiganiro vyacu twabishizeko. Nagahwane naho ubutaha, mwari muteramenye na jewe Janvier Manirambona sano ndabatunganiza kino kiganiro Yaga Muganga, kandi nkabejeje ndakibashikiriza igihe kiba categuwe. Uno munsi tugishikirije ngaha nyene, ariko ndizera yuko bitazokwama gutyaye, tuzokibashikiriza n'ikindi gihe twagiteguriye ahandi. Tubifurije amagara meza no kuroranirwa muri vyose.